guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakenyezi usanzwe uhimbazwa kuwa munani ntwarante warahimbajwe no mu gihugu c'u Burundi ku mugwa mukuru wa politike i Gitega. Ibirori vy'uwo munsi mukuru bikaba vyatangujwe na defile ndende. Umushikanganje mu vyajejwe harimo agateka kazina muntu ari kumwe n'ubusanzwe arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu gihugu c'u Burundi hamwe n'uhagarariye ibiro vya ONU bijejwe iterambere mu gihugu c'u Burundi bakaba ari babuguruye iyo defile. Abakenyezi bakora mu bisata vy'amabanki, abakora mu bigo vyo kugwiza umwimbu, abo mu mashirahamwe mpuzamakungu akora mu gihugu c'u Burundi n'amashirahamwe ya hano mu Burundi nyene nabo nyene bakaba batari batanzwe muri iyo defile. Iyo defile kandi ikaba yari yitabwe n'abakenyezi bakora mu bushikanganje butandukanye bugize leta y'u Burundi. Iyo defile ikaba yasozerewe na defile yakozwe n'abakenyezi bakora mu nzego zo kwivuna abansi n'umutekano. Umupfasoni arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu gihugu c'u Burundi akaba ashima utwigoro tutari duke tumaze gukorwa na leta y'u Burundi mu bijanye no guteza imbere agateka k'umukenyezi. Aha tukavuga mu gisata c'indero, igisata ca politike n'icimibano. Ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi rirashimba intambwe igihugu cacu ciza ku Burundi kigezeko mwiyubahirizwa ry'agateka zina muntu na cane cane agateka k'umukenyezi. Kukaba nkako ubu mukenyezi n'umwigeme w'umurundikazi barafise uburenganzira bwo gukurikirana igisata bipfuza icari co cose mu mashuri, gutora no kwitoza mu matora yose ategekanijwe mu gihugu, kuronsa umushahara ungana n'uwabasaza babo mu gihe bafise ubumenyi bumwe bakongera bagakora akazi kamwe, kwihitiramwo uwo bazubakana mu gihe bagomba kubaka urwabo, kwihitiramwo umwuga bashaka kurangura, kwinjira mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi, kuja mu karuhuko bahemberwa iyo bimirije kwibaruka n'iyo bahejeje kwibaruka n'ibindi n'ibindi. Umukuru w'igihugu mu ijambo yashikirije yamenyesheje ko hariho ibibazo abakenyezi bakibona nk'udutosi akaba anashima kubivugira ku mugaragaro kugira ngo abagabo n'abakenyezi bashobore kubitahura co kimwe. Umukenyezi aracafise ibibazo abona ko bimutera agatosi mu buzima bwiwe, ivyo turabizi kandi ivyo bibazo jewe ahanje ndabizi kandi ndabizirikana. Nico gituma mbashaka kubivugira ngaha kugira ngo abagabo bahari n'abakenyezi tuvyumve kumwe hanyuma tubitunganye neza kumwe. Ikibazo ca mbere kijanye n'ubuzima bw'umukenyezi mu muryango, haba mu muryango yubatsemwo canke mu muryango yavuyemwo. Ubwa mbere mu muryango yavuyemwo bavuga bati ingoma mugende iyo bagukoye. Bobo bategera ko umwana bamusohoye yagiye, inkwano igasigura ikimenyetso gisigaye ahavuye. Nico gituma bagereranya umukobwa n'inka bakavuga ko ahavuye hasigaye igihengeri, ko none kugira bamutange abamusavye babanza kuzibira ico gihengeri. No mu gusaba murazi ko bavuga bati banza uhumbire ihumbi koko ushimike kugira ngo gihengeri kivuye mu rugo ukizibire. Ubwa kabiri umuryango yubatsemwo kuva kera narindi umuhungu yubatse ugwiwe akazana umucance wiwe, umuryango wabuvyaye, umuryango wabawungutse. Ngo umukobwa nawe ashitse ku gishima njyango ngo yaca adida kagere akavuga ati ndahinjiye sinzohasohoka. Aho ni mu migenzo yacu. Mu mico n'imigenzo y'u Burundi rero umusore n'umwigeme bamaze kubaka mu mategeko baca baronka uburenganzira bwo gusangira byose atakirinze gusabwa. Nuno musi
umusore n'inkumi bubatse mu mategeko atari wewe ushatse kuvyanka, amategeko azwi yuko umuhungu n'umukobwa baronka uburenganzira bwo gusangira vyose atakirinze gusabwa. Ndatangara cyane iyo numvise ko umukenyezi apfakaye umuryango w'umugabo umucunaguza, mbere bagashaka no kumunyaga ivyo umucance we yamusigiye. Mu vy'ukuri mu mico yacu umugabo afise uburenganzira ku vy'umugore wiwe nk'uko umugore nyene afise uburenganzira budahera ku vy'umugabo mu gihe cyose atagiye kubaka ahandi. Ni nk'uko abana bavyaye bafise uburenganzira ku vy'abavyeyi bose bafise. Ntivyumvikana rero kandi ntaho ndumva urubanza barenganije umukenyezi ngo nuko ngo yapfakaye ngo bacamwaka ivyo umugabo yarafise. Ivyo birakwiye kumenyekana kugira abantu bareke kwihenda baja kubiri n'imico n'imigenzo y'igihugu ari ryo banga ryaco. Imigenzo y'igihugu ni ryo banga ry'ico gihugu, itegezwa kurikizwa nk'itegeko. Mu nyubako y'igihugu c'Abarundi umwana atora umuryango wa se, ntafata umuryango wa nyina. Bavuga yuko umwana atorana ubwoko bwa se. Nico gituma bigorana ko umwana atorana ibunyina kuko abatoranye mu wundi muryango. Niko kuko nta mugabo yokwitwaza ko bubakanye n'umukenyezi wiwe ngo acaja gutorana ivy'umugore kwa sebukwe. Ivyo hariho abatabitegera, ariko jewe ndavyumva ko ari uko kubera umwana afata ubwoko bwa se. Iyo rero tuvuga ivyo gutorana no kubanza kwihweza neza ibijanye n'imico n'imigenzo. Mu bisanzwe nta na hamwe abakera bigeze bavuga ko umukobwa adatorana kwa se, ariko birafise ingingo ngenderwako. Naragiye no kubisoma mu gitabo c'amategeko, sanga hariho abakobwa se yapfuye ata muhungu yavyaye. Abakobwa baca baja gusaba Musa bati none izina rya data rizimangana uko nyene. Hanyuma Musa acaja guhanuza Imana igira ico imubwiye. Imana yaramubwiye neza amategeko ajanye no gutorana. Iramubwira iti umugabo apfuye atagira abahungu, abakobwa biwe bamutoranako. Imana yavuze ngo umugabo apfuye afise abahungu n'abakobwa baratorana. Yavuze iti umugabo apfuye adasize abahungu, abakobwa biwe baratorana. Iti umugabo apfuye atabahungu n'abakobwa afise, hatorana bene wabo. Iyo apfuye naho atabene wabo afise, baza kurondera inshuti ishika. Ivyo vyose biri mu ijambo ry'Imana. Tuze turamenya imico yacu, twongere n'ivy'Imana idutegereza. Mu ijambo ry'Imana rero, mbere ngira ndabwire kugira muze kuyisomera. Murasoma mu gitabo cyo guharura 27 ku murongo w'8. Niho muca mubitegera neza. Ni nk'uko rero kubijanye n'amategeko yo gutorana mu Burundi, ni nk'uko abishatse umuvyeyi ashobora kuraga agaha intoranwa umwana yamukoreye iciza, yaba umuhungu canke umukobwa, kandi muri ico gihe ntawe umuvuguruza, kandi abandi bana ntaco barondera kuri iyo ntoranwa. Murumva ko umukobwa no mu migenzo y'ikirundi ntibibujijwe ko atorana. Umuvyeyi arashobora kumuha intoranwa, kandi n'abandi bana ntaco baza kuvuga kuri iyo ntoranwa umuvyeyi yamuhaye. Ivyo birazwi mu migenzo y'ikirundi. Murumva yuko rero n'umukobwa yarafise uburenganzira bwo gutorana. Mugabo murumva ko hariho amategeko bijana. Ico cigwa muribuka ko nakibasigaranye igihe narindi mu Rumonge, ngo musigare muraciga muragica hirya no hino, kuko mbona mwenga ntimurampa inyishu. Narinzi ko uno munsi ujejwe ihuriro ry'abakenyezi aza kumbwira umuti mwatoye, ariko rero reka uno munsi ndagishiremwo ibirungo kugira ngo muzompe inyishu y'akanovera, kuko jewe nifuza ko dutora inyishu y'ibibazo vyose dufise twabisuzumye neza tutihenda. Mbega
ko tuzi ko umukenyezi n'umugabo bahejeje kuragana imbere y'amategeko baba bavanganije amatungo, bashitse muhira umukenyezi akitaba Imana, umugabo wiwe yoronka uburenganzira bwo kuzotorana kwa sebukwe akaza hasi na baramuwe kubera abaje gutora itunga ry'umugore. Ico ni ikibazo ndagisubiremwo muvyumve neza. Mbega ko tuzi ko umukenyezi n'umugabo bahejeje kuragana imbere y'amategeko baba bavanganije amatungo, hamwe bashitse muhira umukenyezi akitaba Imana, uwo mugabo wiwe yoronka uburenganzira bwo kuzotorana kwa sebukwe akaza hasi na baramuwe. Ico ni ikibazo. Ubwa kabiri, mbega bishitse naho abavyeyi uko ari babiri bakitaba Imana, abana babo barafise uburenganzira bwo kuja kugaburana abayinarume. Ica gatatu, mbere reka rero nshike kure ubu, bishitse nk'akarorero umukenyezi w'umujiji akubakana n'umuhungu w'umuhanza, hanyuma uwo mukenyezi agapfakara afise abana babiri, hanyuma hakaba uwundi mugabo w'umuhima akamwabira bakavyarana abandi bana babiri, hanyuma wa mugore agahava yitaba Imana. Abo bana bane, babiri b'abahanza na babiri b'abahima, bazoja gutorana mu bajiji? Ivyo ni ibibazo ariko ndabaza kugira muze mumpe inyishu. Naho ndabahaye ubufindo bugoye, hariho ivyoroshe. Kugabura ibisigi bihera nk'imodoka, nk'inzu, nk'agatongo kamwe bubakamwo umuntu atoshobora kumanyura, ivyo washaka biroroshe. Nico gituma kenshi muzosanga abahungu n'abakobwa bagabura iyo bagurishije imodoka yasizwe n'umuvyeyi, iyo bagurishije inzu yasizwe n'umuvyeyi, canke agatongo gatoyi kajya umuntu yubakamwo inzu batomanyuranira. Ikindi kibazo, aha twari mu miryango, mwumvise ko nabahaye agakorwa ubu mugiye gukora, ubu ndabatomoreye mbere ngira ngo mwanyimye inyishu kuko ntivyari bitomoye neza. Ivyo bibazo nivyo muzokwishura, muzoca tumenya ikibereye ku Burundi. Ntituze dugire ngo dukurikire ivy'abazungu. Abazungu benshi umwana atorana ubwoko bwa nyina, barabidusiguriye neza uko bavuga ngo kugira bemere kuri uwo mu muryango nuko babona neza uwo wavuyemwo, ngo kuko umwana atoranye ubwoko bwa se ngo ashobora kuba uwo mukenyezi yakuye uwo mwana ahatari mu muryango. Nico gituma bo babigize uko. Umukenyezi rero acaja hejuru kuko murumva ko umwana atorana ivyase, atorana ivya nyina kuko niwe bwoko bwa nyina. Ariko rero mu Burundi bwacu naho muvyibuke, mu Gifaransa ntibabivuga neza, ngwe présumé père de l'enfant, le mari de sa mère. Abagabo ni nugukekeranya mugabo cavuga bati umugabo wa nyoko niwe so, kandi tukavyemera. Murumva yuko imico n'imigenzo y'u Burundi ntayisi sana n'imico n'imigenzo y'abanyaburaya. Reka rero kuza murakurikira ivyo mutazi. Je ndavyita ko buriko witabira uruvyino utazi aho gwagiriwe, utazi ni warukoze uwariwe. Ikindi kibazo kibazwa n'abakenyezi ni ukugabura ivyicaro mu ntwaro y'igihugu. Ico kibazo kibazwa kubera haje umugenzo wo kubona ko ivy'igihugu ari nk'intango y'inzoga abantu bose basoma ku musa. Twaratituye ibijanye n'uburongozi bw'igihugu, indongozi zikabura ko zigiye gusoma umusa atari umutwaro. Umunsi twategereye ko ugiye mu gisata c'uburongozi bw'igihugu azoba agiye gusukurira abarundi, akumva yuko ari umutwaro agiye kwikorera, n'uwo munsi injyane zo kugwanira ivyicaro zizohera. Turagenda badukura mu bikorwa bigwiza umwimbu batujana mu bikorwa bitagwiza umwimbu. Kuba indongozi mu gihugu,
kuba ubujejwe igisata kinaka cy'igihugu gushika naho n'uwutiza avuga ngo ngiye kuba umuboyi w'ukorera leta, ngiye kuba umuyaya w'ukorera leta, ubundi ati jewe ngiye gutwara ikinga rizotwara uvuye gukorera leta, gushika abarundi bose bazera ubuzima bwabo mu kigega ca leta mugatanu umwe yimbuye, gushika naho umukozi wa leta ahembwe agaca atanga ikori kuri ayo mahera ahembwe, twibagira ko ayo mahera yavuye mu kigega tugaca twitwa yuko ari amakori, amakori ava mu mwimbu, mugatwara vyibagiye tuvuga yuko umukozi wa leta ahembwe amahera yavuye mu kigega agaca akurako makeya agasubiza mu kigega, tugaca tuvuga ngo ni inyungu leta irose, naho si inyungu naho shwi. Umudandaza agatsindira isoko hanyuma leta ikamuhemba, imuhemvye agaca akurako amahera akaja gutanga ikori, leta igaca ivuga ngo yungutse ngo amakori yabonetse, naho shwi, kuko ayo mahera yari yavuye mu kigega, ahubwo mu kigega hari havuyeyo menshi none hagarutse make. Aho leta yari kurira rero hariho umuntu ajeje guca ayihoza amarira agaca avuga ngo ndakuzaniye imfashanyo, agaca avuga ngo leta yungutse mu mfashanyo. Nimwamushaka rutera imbere rero nagira ndababwire duhindura ibintu, tumenye yuko nitwaba dushaka Uburundi buzabuteye imbere mu 2060 butegerezwa kunguka bukaronka umwimbu, hanyuma tugakora ibikorwa bivuye muri uwo mwimbu, kuko umwimbu ni inyungu. Ivyo rero byose nivyo vyatituye ubutegetsi bw'igihugu, bica bituma tubijyanira. Niho rero abakenyezi bace bavuga ngo natwe duhe kumusa. None kubera iki abagabo ari bo banywa bonyene? Nicaba rukunywa ari kurya gusa ataco wakoze. Bose rero nibarye kuko iyo sahani ni y'abarundi bose. Ejo rero muzobona rero n'abajya abandi badakora muri leta baza kubasaba bati tubise natwe dusomeko. Ivyo nivyo bitera injyane mu gihugu. Tumenye ko ivy'igihugu ari vya twese, ugiye gukora mu gihugu ubugiye gusukurira bene gihugu, nico gituma ari umutwaro, tuvyumve uko. Nivyo umukenyezi arafise ububasha bwo gutanga intumbero y'iterambere muri iki gihe. Nico gituma tuvuga tuti umuntu wese, abantu bose bafise uburenganzira bungana ku vy'igihugu, barafise uburenganzira bungana mu kurongora igihugu. Ivyo ndavyemera, kandi ndavyemera yuko umukenyezi nawe afise ubwo burenganzira bw'uko ashobora gufata ingingo mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu. Ariko kumva ko umukenyezi atabikwiye, bakavuga bati naho atabikwiye ategerezwa kubaho kuko ari umutegetsi, iryo ritera nyuma. Dutegereza kurondera ababikwiye. Bihora bimbabaza iyo nciye ahantu bose nkumva bampanura bavuga bati rondera abantu bakwiye mu kibanza gikwiye. Mugabo nagenda nkaza numva ngo ubwoko bwacu ntibwagiyemwo, ngo intara yacu ntiyagiyemwo, ngo igitsina cacu ntikirimwo, kandi bari bavuze bati rondera umuntu abikwiye mu kibanza gikwiye. Mu Gifaransa muvuga muti l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mugabo ngo urumva rero iki kibanza ni ic'umukenyezi, naho yoba ikigaba nta ngorane. Ngo iki kibanza ngo intara itegereza kukijamwo, mugabo muhejeje kumpanura muti l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, umuntu wese mu kibanza bakwiranye. Nico gituma rero mwene iki gihe nico gutegera ko mu vyicaro umwe wese abagiye gukora. Muri ivyo birori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wari umukenyezi, kabaye n'akaryo ko kuronsa udushimwe bamwe mu bashoboye kwerekana ko bitwararitse ineza y'umukenyezi, bakanabigaragaza mu bikorwa vyabo vya misi yose.